Turabaramukije bashingantahe b'amama, misore n'inkumi mukunze kudukurikirana. Uyu muvugana ni Fofo the Boss. Nk'uko bisanzwe ngomba kwishura ku kibazo nabajijwe n'abanywanyi, kandi iki kibazo cyagiye kigaruka akenshi gashoboka. Uyu munsi rero ngomba ndacishurire hamwe, umwe wese namba yari afise ikibazo ku bijyanye n'iki kibazo ngomba kwishura ahite aronka inyishu, na cyane cyane ku bashingantahe. Iki kibazo kirahanze rwose abashingantahe bivanye n'ibiganiro nagiye ndatanga, ariko iki kibazo nasanze kenshi kiguma kigaruka ku bashingantahe. Uyu munsi rero ngomba ngerageze kwishura kuri iki kibazo abanywanyi nasanze bagifise nka bose, na cyane cyane ku gitsina gabo. Ntarabandanya ngomba ndabibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo uko dushizeho video uhite uyibona byihuta. Ikibazo cya mbere nkunze guhura nacyo, bamwe ngo ushobora gute kubyibusha igitsina? N'abashingantahe basaba uburyo bw'ingene bashobora kugira kubyibusha igitsina cyabo. Abandi nabo bati twoshobora gutuma igitsina kiba kirekire gute? Ibyo ni ibibazo nasanze ngoma mpura nabyo mu gihe mba natanze ikiganiro kijyanye n'ibyerekeye ibitsina by'abagabo. Barambaza woshobora kuturangira umuti? Ni ukuvuga ko ni ikibazo basabye ko Fofo yashobora kubarangira umuti w'ingene bashobora kubyibusha igitsina. Aho rero ni mu gihe igitsina kiba conze, niko navuga kiba ari gito gito, hanyuma ku bafise rero ikibyibushe nabo bakaba babona ko bafise kigufiya, nabo bakaba bashaka yuko boronka umuti ushobora gutuma igitsina nabo kiba kirekire. Nuko icyo nicyo kibazo nashoboye kubazwa n'abakunzi. Ngerageje rero kwishura kuri iki kibazo, ngomba kuvuga gutya: mu by'ukuri abagabo ntabwo ari bamwe, abagabo si bamwe, buri umugabo wese arihariye, kandi ibitsina by'abagabo ntibingana. Kurya nyine twabonye ko ibitsina by'abagore bitangana. Hari abagore usanga bafise agatsina gatoya, ugasanga hari abafise igitsina kigereranije, ugasanga hari n'abafise igitsina kinini. Ni ukuvuga ko rero bino bitsina bigenda bitandukanye, buri muntu wese n'uko Imana yamuremye. Iyo tubonye ko abadamu ari uko, no ku bagabo ni uko. Hari abagabo usanga bafise igitsina kigufiya mugabo kikaba kinini. Hari n'abagabo usanga bafise igitsina kigufiya mugabo kikaba ari gito gito, n'abandi bagabo usanga bafise igitsina kigereranije kikaba ari gito gito, cyangwa kigereranije kikaba ari kinini, n'abandi usanga bafise kirekire ukaca usanga ni kinini cyangwa kiragereranije, cyangwa ugasanga ni gito gito. Urumva rero aha hantu buri muntu wese nuko Imana zamuremye. Kandi rero icyo mwomenya, ibi bitsina byose uko Imana yakabiremye, ikintu mubabwira cyangwa icyo mwomenya, nta gitsina na kimwe kidakora imibonano mpuzabitsina. Uko Imana iba yarakiguhaye kose, ibizi neza ko uzogikoresha, kandi uwo mukoranye iyo mibonano mpuzabitsina uzomushikanira ku ndunduro. Nta mpamvu rero nimwe yo kuvuga ngo bakoronse umuti w'iki kandi Imana ariko yakoreye. Bige byo kurinda kurondeza imiti, muba muri ko murazana izindi ndemo Imana itabahaye. Mugabo icyo nyine Imana yakiguhaye ibona ko kikubereye, yakiguhaye ibona ko kigukwiriye, yakiguhaye ibona ko gishobora gukora akazi, sibyo? Rero ku bagabo musanzwe mufise ikibazo yuko mushaka ko igitsina kiba kinini, abandi kiba kirekire, abandi kibe kibyibushe, mugabo menya neza ko kirashobora kuba kirekire mugabo ntigishobore gukora akazi.
turi kumwe. Kirashobora kuba ari kirekire cyangwa kikaba kibyibushe, mugabo ugasanga ntabwo gikora akazi nk'uko bitegekanije, ntabwo agishikanira umugore ku ndunduro. Kirashobora kuba ari igitsina kigufiya mugabo kigakora akazi. Bigenda gute none? Muntu uvuga ko ukeneye ko ubyibusha igitsina cyawe kibyibushe mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Okay? Uti rero kibyibusha gute? Mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina hageze aho mugomba kurangura amabanga y'abubatsi. Gerageza, aha ni kuri wa wundi afise igitsina gitoya canke kigufi, niko navuga. Gerageza ubanze ukoreshe gutegura umugore wawe. Nababwiye neza, nubwo mutandukanye, nubwo ibitsina bitandukanye, ariko menya neza ko bino bitsina byose bikora akazi. Nta gitsina na kimwe kidakora akazi, ahubwo ikoresha ry'ibitsina byanyu nibyo usanga rigenda bitandukanye. Okay? Ugasanga ariho abazi kubikoresha n'abandi batazi kubikoresha, kuko byose bibaho. Mugabo nkiri ngaha nyine, mu by'ukuri twasanze neza ko abagabo nka bose, nka benshi bakora imibonano mpuzabitsina muri ritme imwe. Kuko ibi namba ndabivuze uko ni uko twama twakurikiranye abakenyezi batubwira ingene abagabo babo bagenda bararangura iyo mibonano mpuzabitsina. Twagiye rero turashishoza tuca dusanga abagabo nka benshi cyangwa nka bose bakora imibonano mpuzabitsina muri ritme imwe. Kandi rero muri iyo ritme imwe igaca ituma umugore udashobora kumushikanira hehe ku ndunduro. Ugasanga iyo ritme imwe mukoresha muri ko murafuvya abagore. Okay? Ni ukuvuga ko umugabo amaze kumenya ritme nziza ashobora gukoresha imibonano mpuzabitsina, nta muti yorindira gufata, nta n'ikintu na kimwe yorindira gufata. Nababwiye neza nti menya neza ikintu baza gushira mu mutwe. Menya neza yuko igitsina nyamukuru cy'umuntu ni mu mutwe. Paraporo y'igitsina cyawe nyezina, igitsina cyawe nyamukuru ni mu mutwe, muri icyo gikorwa. Iyo rero ugiye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, menya ko icyo gikorwa gihera hehe mu mutwe. Iyo mu mutwe atakiriye, menya neza ko udashobora gukorera umugore wawe imibonano mpuzabitsina ngo ibintu biheze bigende neza. Kuri wowe rero uvuga ko ufise igitsina gitoya, gikoreshe muri tekinike nziza, uzoheza uronke inyishu kandi atamuti warinze kunywa. Abagabo benshi uzabumva ngo ni kubera iki usanga ibyo bibazo namanahuye nabyo, ngo jewe ngo hageze aho ntera akabariro usanga mu minota 2 ziba zaje, ugasanga niko biri. Niyo yari timimwe nagerageje kubabwira ko abagabo musanga niko murakorera mu mayere. Impamvu mu minota 2 imbuto zawe ziba zishise nezaye, nuko mu gihe utanguye gufata umuriro, mu gihe utanguye gushokwa uri umugabo, uzi kwikontorora umushuko wawe uko wakagufashe, ugomba kujyana nawo byihuta, utabanje kwanza kumenya ingene wikontorora wenyine. Mu gihe rero udakoresheje gukontorora umushuko wawe, ni hajya usanga mu minota 2 ukabuhejeje. Ujya wundi mwana uba umusize ni danje. Ariko mu gihe wabangiye gukontorora, hajya wumvise umenga ziraje, hanyuma ugasa no bifuta mu mutwe ukabyikuramo ukamenga sihuri, ubusubije imbuto inyuma, bishobora gutuma umara umwanya uri mu mibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ko aha murakoresha izi tekinike tubabwira, muzoheza muze muraduha inyishu. Anatanda yo gufata iyo miti uhabwa, anatanda yo gukoresha bya bindi, na ya miti nyene nubwo uri kurayikoresha utarimo urakontorora ingene umubiri wawe ushuha uri umugabo, mu by'ukuri bizokwama ari bya bindi nyene. Ni minota 2 urangiza, iminota 2 urangiza, none umudamu azoheza aryoherwe ryari mu gihe mu minota 2 urangiza. Ibi ni bya bindi usanga iyo umudamu amaze kubibona gutyo, akabona ko atari ikintu na kimwe uri kuramukorera,
ni hamwe n'iyo umwifujije umudamu yumva umengo uri kuramutakariza umwanya. Hari n'ababyanka akakwima akarahira kubera ko ababona ko uri kuravyura umubiri wiwe hanyuma ukawupfuvya. Harya umufubije umubiri wiwe yumva nabi muri we. Rero udashaka gupfuvya umugore, kontrola mu mutwe mu gihe utanguye gukora ino mibonano mpuzabitsina. Igitsina gitonya canke kigufi kirakora akazi neza. Igitsina gito kikaba kirekire kirakora akazi neza. Igitsina kivyibushe kirakora akazi neza mu gihe naho nyine wa kontrola. Nimwibaze yuko canke mwihende ngo umugabo afise igitsina kinini ngo niho ngo abagore baryoherwa. Ngo abagore baryoherwa n'abagabo bafise ibitsina binini. Urashobora kuba ugifise mugabo kikakunanira ikoresha, ukaja usanga ni cyaho cyarakunaniye ikoresha kandi ugifise. Okay? Ni kuvuga ko ugasanga ufise igitsina kinini urutwa na wa wundi usanga yifitiye agatsina gatonya, akagakoresha n'uwo babikoranye akumva neza ko ariko aramushikanira ku ndunduro, kandi hakageraho umugore nawe arangiza. Kubera iki? Kubera ko tekinike yakoresheje tekinike imeze neza cyane, yashoboye gutuma umugore wiwe cyangwa umukunzi wiwe nawe ashobora kuba yorangiza. Okay? Mugabo ukaca wishima ngo ufise igitsina kinini utazi kugikoresha, kigufa kubusa. Igitsina kinini iminota 2 ukaba uhejeje, ico gitsina kigufa kubusa. Igitsina ciza ni kijya gikora akazi. Umugore nawe agashima akavuga ati mu by'ukuri biga umugabo wanje urazi gukora igikorwa. Okay? Kirashobora kuba igitsina gito ukagikoresha uko nyine kandi umugore agashima. Rero yaco mumene ku mutwe mutangura kwiyumvira ngo igitsina kinini gito, ufise igitsina gitonya yaryoherereza umugore gute. Ni mu mutwe. Shira mu byiyumvire cyangwa ubishire mu mutwe, umenye neza ko igitsina nyamukuru kiri mu mutwe. Iyo mutanguye imibonano mpuzabitsina bihere mu mutwe, hanyuma umenye ingene wikontorora wowe ubwawe, hanyuma igikorwa giheze kigende neza. Nta mpamvu yo kurondera rero imiti. Reka tugume uko Imana yaturemye. Okay? Gume uko Imana yakuremye, yakiguhaye ico gitsina wa mugabo we izi neza ko ushoboye. Rero mu gihe yakiguhaye uko kingana kose bari kugikoresha, tekinike ikoreshe nk'uko bikwiye, hanyuma uheze uryoherereze umugore. Hari video nabateguriye ndabereka neza uburyo ushobora gukora kugira ngo umugore umunezeze. Naberetse neza uburyo ushobora kugenda uri kurasubiza imbuto inyuma. Nimwaba musanzwe munkurikirana muzoyibona canke mwarayibonye bakunda kunkurikirana canke mwarayumvise, izo babwira ingene ushobora kwikontrola n'ingene ibintu byose bigenda. Rero nta gitsina kinini, nta gitsina gitonya, nta gitsina gito, nta gitsina kivyibushe. Ibitsina byose birakora akazi. Sasifiko ukontorora mu bwonko bwawe mu gihe uri kurakora iyo mibonano mpuzabitsina, ibintu bizoheza bigende neza, kandi abo badamu banyu ntabwo bazosubira kubaca inyuma kuko muzoba muri kumurabashikanira ku ndondoro. Murakoze cyane ababandanya badukurikirana. Imana ibahezagire cyane. Naho butaha. Bye bye.